ariko kubera Imana lakini kupitia Mungu wacha mu bunyerere akipitia kwa uterere wapampa n'abantu akichukuliwa na wanadamu cyangwa ntambara akipitia kwa vita biyambaye ngo muzoca mu muriro nenda kusema tu ariko muzobatumira lakini hamutategetea muzoca mu mazi Yesu niwe mutabazi 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 ndanezerewe cyane mu mutima wanje kubw'icyo Imana yankoreye sinteba nyine ndiko ndavugana nawe ukumva ararenganye ni mugabo kinzanye ngaha niba Imana ishaka kwakira imukize mugabo vraiment sizarebye twari muri salle de réanimation ahema difficilement ageze kure hanyuma nshuti z'Imana je nashaka kubabwira yuko Imana dusenga ni Imana iriho ibi ndiko ndabikubwira ni Imana iriho uwaraza aho yarageze niwe yomenye icyo ndiko ndavuga abakozi b'Imana bo ngaha vraiment bafise Imana sindiko ndavuga ngo n'abakozi b'Imana je sisengera no muri eglise ndumushitsi ntibaze ngo je nduwo ngaha arambwira ati mu telefone ubunyene aho twari mu masengesho ndamubwira umukozi w'Imana je nkibaza uwo mukozi w'Imana ibyo ariko aravuga aribaza ibyo ariko aravuga ndashobora gutelefona umuntu ari muri sale y'Imana yanimase atariko aranarema atariko aravuga arambwira mbona afise hasi ati mu telefone chambona aranzigirije chafata telefone yanje telefone umugore wiwe kuko ivyo ariko arambarira nabona bidashoboka telefone umugore wiwe cyasanga umugore wiwe yari yakubitiye ahantu yataye telefone bwawe juste ikifata umugwayi hanyuma haleluya azumzabi gari nyingine kakuja iraza ihagaze ikakuja gashima matango yahagaze ukafikiri mesimama tu aravugana n'umupolisi akazungumza na polisi araheza n'umupolisi akamaliza tukumatulu amatwibaza wa aje akakaranga muna bari mu modoka polisi none kwatoza ngo tuvugane mbona haije tutakumva wa mupolisi ukasikira polisi arasemereye uramugonga unamfanya aje twumva yakubise ku modoka yanjye kasi amepiga gari yangu turavamo turaraye tukatosana yangalie mbona kabisa mimi nawe tumuvugishije tulipozungumza naye yari yanyoye ivyo twamubwira sivyo yatwishyuye yale tunamwambia sivyo anatujibu amuvugisha sivyo yabishyuye yeye tunamuuliza sivyo anatujibu amubwira ati ibyo byose wagonze nikamwambia sawa masigonga kuriha ngo tupime n'abapolisi baratangara na polisi wakashaka umwanya wari kuratujana na muda unatubeba ndamubwira ati ahantu nikamwambia hii pasi urahakoresha utapatikana ngo ntangorane ngo ndaguha miliyoni kuna tatizo la milioni moja ndavuga ati yizane ngirira resango ndaguha miliyoni niandikie resi ndakupatia milioni sawa byukuri kara kantu katari kanini kalikuwa kitu kadogo tu amaturegere rero bwati mugabo ntibiherera turatunza turaceceka tukanyamaza munganya muto niyo namo bari bati mchache ndio nimuuliza sana 50,000 nzokoresha hapa leta elfu 50 kwa kutengenezesha hapa wewe ngo sawa ngo ndaguha 250,000 nakupatia laki milioni 5 acha 250,000 akanamuka tumisingira makaresenda kusaini sitakuweka niba tangoni byo gushinga nikafikiri ni mchezo mbwira pastor atenda tumusingira atanandika acha kora mu mufuko bibe kabiri gato 250,000 acharatu akatu bari kumwe na Adere nawe ninje na Adere nawe nawe 250,000 nipatie kwa msimu mukoresha haya zosigara nzo yako neza ngo ndaguha miliyoni aya milita no yachi aya aja mu modoka hiyo 250 alinipa iko pale garini achara singa hata kukoresha sijaenda kutengeneza yetu leo yamhamagara hapo jana alipiga simu ndamwita nikamwitika ngo kutari ngo wanyitavye ati nari mu bikorwa mbona kuniitika nilikuwa katika huduma ndamubwira arambwira ngo none uba wakoresheje aha atuyasimba hakoresha bado sijatengeneza sawa tuzohakoresha cyane ndamubwira no musiniriwe mu bikorwa ejo kwa gusenga ngo ntacyo uzohamagara kuwa Mungu
utaniita Ijumaa ngo cyane kuambe au Jumatatu. nshaka kuvuga iki? Nataka kusema nini? Hariho amavuta y'igikundiro. Panayo mafuta ya kibali. Haleluya. Amavuta y'igikundiro. Mafuta ya kibali. Imana Mungu ikinyuranye ibintu. anabadilisha kabisa. Wakubona ibihumbi 50 Unaomba mtu aguhe miliyoni. anakupa milioni. Wake ibihumbi 50 Unaomba 50. aguhe amajana 250. Ni ya mavuta. Ile upako. Tuduze cyuharo cy'umwami Yesu. Ile utukufu wa Bwana. Nibagutabara Wakikuita. uzobatabara. Wasaidia. Nibaguhamagara Wakikuita. uzobita. Waitike. Mana Kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, ikwira kabiri, n'ukwezi kuraheze, umuriro utaka, kandi warimo, ariko uyu munsi wateye abona bakuru tutabona baje kungwanya kandi baje kukugwanya kugira ngo ntiyumve ijambo ry'Imana. Yesu akufashe. Imani payano. Bariko baratugwara. N'abakuru. Bagatiisi yone. N'abakuru. Batabona ko tubana. Kandi abandi baboneka. Bibafatika. Yesu akufashe. Yesu atusaidie. Oya Yesu akufashe. Bwana Yesu atusaidie. Urazi iyo Bwana n'umuntu ubona. Unajua kama unashindana mtu. Unamenya ingana umuhungu. Unajua kitabukimbia. Unamenya ingana umugwanyi. Unajua kisipigana. Byoshoboka. Inawezekana ukamugwa. Unapigana naye. Mbona basirikare. Naona majeshi. Bagenda n'ibikoho. Wanaenda na masilaha. Ikiwa na bage zile wanaenda kuhozi na yaba silaha ndogo ndogo. Pigana na watu tusio. Yesu anafasha cha. Shetani achamu wa kuvuka. Shetani achamu mkozi w'Imana. Ugenza. Nduguye. Shetani achamu mugabo wawe. Tugwana n'abantu. Abapigana tusio. Natwe rero tukabona umugabo ari mubi. Tukabona umugabo ari mubi. Tukabona umwana ari mubi. Tugihuta gufata ingingo. No gufata izindi ngingo. No kuvana n'ibindi. Ariko tutazi yuko umuri shetani yawinjiye aho kunigana n'abakuru tutabona. Haleluya. Pawulo yarabivuze ngo mutware ibikoresho byose Imana itanga bakabura kudondagura ishuri moja.